Yesu ndacipo ku musi mwiza nakwemereye ko kwari wewe mana yanje nivyo nezererwa cane mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha. Benshi barazi vyabereye ngaho Igitega mu mwaka wa 2000 ukwezi kw'icumi. Harimwo bamwe babukiye ico kintu cabereye ngaho Igitega, aho hariho bamwe mu twari turi kumwe banyongeye hagizege, barasiye hajya izege. Bamwe mu bavyibuka bakuze baribuka yuko hariho umusoda umwe cyangwa umujandarume ico gihe yiga paramedical, mu nyuma rero agana ikibazo na directrice paramedical, mu nyuma aramurasa n'abana biwe bose. So ya dossier ntiyari dossier twari turimo, twari muri dossier yindi y'ubusuma bwari bwabaye ku muzungu wo mu Mutoyi. So ibyo byose rero byace bihurira ku munsi umwe, bituma sentare ivuga atoke abantu bose no kubanyonga. Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV, nizere ko muguwe neza, natwe tumeze neza. Nkuko mubibona muri kumwe na Irambo na Gile. Uno munsi twabaronkeye umutumira dasanzwe, twemeye tumusanga ahari mu mwiherero, kandi tumushimire ko yaduhaye n'akanya. Rero tudatevye twagomba tumubereke. Karibu umukozi w'Imana. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mwaje kuvyumva, nitwa Pastor Nduwimana Dieudonné, nkaba ndumukozi w'Imana, kandi ndashima Imana kuba turi kumwe namwe kuri Noekla. Pastor, nivyo mwavuze ngo murakozi w'Imana, ariko kugira benshi babandanye bamenya musanzwe muri abarongozi b'umurimo w'Imana kanaka, ngira murashobora kubibwira. Murakoze cyane. Ndongoye igikorwa citwa Trinity Tabernacle Church aha mu Burundi, kandi turashima Imana ingene igenda yagura igikorwa cayo. Cicaro c'iryo shengero riri mu Bujumbura, mu Kibenga, ariko kandi turafise iryo shengero mu Yinga, aho Igitega, mu Ruyigi, aho bita mu Gisuru, nani bita mu Kavumwe, mbere no mu Rugombo. Pastor, tubashimire ubwa mbere na mbere kubona mwaduhaye kano kanya. Twari tubamenyereye abakozi b'Imana tubasanga mu biro, ariko no munsi mutwakiriye aho musanzwe muri mumaze iminsi, mbega muri mu bikorwa nyabaki? Murakoze cyane. Nari maze igihe nari ngaha mu Burundi, ndi hanze y'igihugu kubw'igikorwa c'Imana, kandi nkaba mfise urundi rugendo nzofata samedi ngiye mu kindi gihugu bw'igikorwa c'Imana. Rero numvise imbere yuko mfata urwo rugendo nkwiye kubanza kuba mu mwanya wo kuba ku birenge vy'Umwami Imana, kugira ngo vy'ukuri numve ico Imana iganiriza umutima wanje. Rero ni ngaha mu ntumbero yo kuba mu masengesho, mu ntumbero yo kwegera Imana. Cyambere tubasabe mudushe mu masengesho, natwebwe nka Salocom TV1 tubandanye nyene ibikorwa bitera imbere. Hama Pastor, hari kibazo namambaza abakozi b'Imana yo tubakiriye, imbere yuko muba pasteur murongora ibikorwa nk'ivyo bikomeye, nibaza ko mutavutse muri pasteur, bega byari bimeze gute imbere? Murakoze cyane bw'ico kibazo, kuko iyo Imana igufise ku mugambi irakurondera. Ugiye mu ijambo ry'Imana urabona abantu bose Imana yagikoresha baba bafise ingene Imana yabatoranije canke aho Imana yabasanze. Rero jewe nka Pastor Nduwimana Dieudonné nibaza ko batari bake bazi bimwe mu ntaye zanje. Kimwe novuga nuko nakuriye mu muryango w'abakristo. Papa wanje ni umukozi w'Imana mu nshinga rya Pentecote, mama wanje ni umukozi w'Imana mu nshinga rya Pentecote. Nakuriye muri Sunday school, ariko harageze igihe
haragera igihe ndabivamwo nja mu vy'isi novuga yuko bivanye n'ibihe igihugu cyacu kiracamwo nabivuyemwo hama nja mu gisirikare c'u Burundi ico gihe hama nari umwana muto mfite imyaka 15 mugabo nabaye influence n'amafilime twaraba ya kuvuga ati kananje ngende mu gisoda mbega aho nyene kugira bariko radukurikirana babandanye babona neza na neza ico gihe mwoba mwibuka ho bari nko mu mwaka wa kangahe ico gihe oya ico gihe hari muri 98 ko je nagiye mu gisirikare muri formation 96 gushika 98 97 niho nshanja mu gisoda ya ariko urumva nyene yuko nari umwana muto si ibintu bavuga ndatahura ivyo ngiyemwo so nje gutuma maze gukora imyaka 3 yonyene gisirikare numvise bindambiye numvise atari ubuzima bwanje numvise ntakwiye kubandanya n'ubwo buzima hama mpitamwo kubihagarika rero uko nahisemo kubihagarika nuko kwahindukiye ikintu catumye Imana imfata ikangira uwondi uno munsi ndibuka yuko nabwiye abasaba twakora ati mbo ibintu byo guma twiruka mu masasu n'ibikije birandambi ngomba gusubira muhira mu buzanga bwa misi yose nisubire no kwishuri so hama ndorganiza abasirikare twakorana nabwo ati tugifise mugabo inkoho duprofite l'occasion tugende turondera amahera nitwayaronka zo turonse umutahe hama tugutanga ubuzima bwacu tubana ubuzima bwacu so turagenda rero kurondera aya mahera dufise izo nkoho ariko ikibazo cyabaye nuko umwe muri twebwe yaciye arasa umuntu arasha umuntu acarapfa ubwo nyene ico cyatubereye ikibazo gikomeye ku buzima bwacu ko bibiri ivuga ngo umuntu ariko amaraso aguma yiruka atakimwirukanye ico kino kibaye ko gitari mu nteguro zacu twarahagaritse imitima taraje dufata nico tureka mu nyuma rero niho baradufashe abasirikare baradufashe badutwara mu butungane ama nta muntu numwe yata biragwe ku yundi umwese yemera ico yakoze je naremera ko nabase mu mugambi ko tso kurondera amafaranga ubundi akemera ko yafashe inkoho akamurasa ubundi akemera ko yafashe imodoka tukamera nk'abahunga mu nyuma akadufata rero vyatuma sentare biyorohera kuducira imanza nibaza yuko benshi barazi vyabereye ngaho Igitega mu mwaka wa 2000 ukwezi kw'icumi harimwo bamwe babukiye ico kintu cabereye ngaho Igitega aho hariho bamwe mu twari turi kumwe banyongeye hagizege barasiye hajya izege bamwe mu bavyibuka bakuze baribuka yuko hariho umusoda umwe cyangwa umujandarume ico gihe yiga paramedical mu nyuma rero agana ikibazo na directrice paramedical mu nyuma aramurasa n'abana biwe bose so ya dossier ntiyari dossier twari turimo twari muri dossier yindi y'ubusuma bwari bwabaye ku muzungu wo mu mutoyi so ibyo byose rero byace bihurira ku munsi umwe bituma sentare ivuga toke abantu bose no kubanyonga no kubica namwe mwarimo narimwo kumva narimo je nari muri abo bagiye kwiba mugabo yo wundi y'amadosi yakorewe ku munsi umwe mugabo ntiyari dosi imwe y'amadosi abiri yigenga ndibuka yuko nkuko mbajije badupropose manza ko twica twese ama ico gihe mama wanje ko ari umukristo ashara mobiliza abadamu basengana muri Pentecote bafata iminsi 3 yo gusenga bisonzesheje babwira Imana umwana wacu yacumuye ariko turakwingiza ugira imbabazi mwana wacu nta nyongwe nta pferubi ariko ugira imbabazi wibuke naho mutwa twarakoze kaguhimbara mwana wacu mutabare aho rero niho bamaze iminsi 3 mu masengesho niho mama wanje yagira yerekwa mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu masengesho abona umuntu muremure yambaye ikanju yera amfashe mu kiganza ambwira ati akira umwana wawe ico gihe no mama cha yemenya yuko iko bizogenda kose sinzopfa Imana izonkinjisha Imana izontabara kandi ko vyagenze Antreta pasteur tubwira abantu bariko radukurikirana kumbure bamwe bashaka kuba batabibonye bari ngaho Igitega ariko je ndavyibuka nari mutoya nkiri primaire twarabibonye vyari ibintu biteye ubwoba ndibuka bagicaritse wamenga ni ibintu vy'ibirori mugabo mu kuvayo nta muntu numwe yavugana n'uwundi rero bisigwa vyari ibintu biteye ubwoba kabisa biteye ubwoba byumvikana ko abavyeyi bawe bazi ibanga ryo gusenga byaba ngombwa yuko bafata umwanya kabisa wo kurira Imana bavuga ati Imana tabara wacu byari ibintu biteye ubwoba
byari ibintu biteye ubwoba cyane rwose kuko natwe ubwacu twaragize ikibazo twaragize hamuka mu mitima kuko urabona yuko urubanza rwadutsinze rero ndibuka yuko mama wanje yaciye arungika umwe mu badamu basengana abangaha Igitega benshi baramuzi bita Madame Sala singa muri ishino rya Pentecote ashaza kunsanga aho twari turajya muri district arambwira ati niwakira umwami Yesu kugira ngo nibakwica ugende mu ijuru. Hama rero abandi bariko barasenga wewe ansanza hondi avuga ati wakira umwami Yesu nibakwica ugende mu ijuru. Ndamubaza eske umwami Yesu yombabarira shaka kungirira imbabazi? Avuga ati Yesu arakubabarira igihe utsinzwe mu mutima ukihana arakugirira imbabazi kuko birivuga ngo upfuka vuka ivyaha ntazogira ikigongwe ariko wihana kabireka azogirirwa imbabazi. So guhera ico gihe abimbariye nca ndihana. Rero igihe nihana sinihanye muri rusange oya nihanye ido nido nkaho umuntu ariko aritegurira kugenda mu ijuru. Sinihanye ngo mbandanye ubuzima nihanye nk'ubuzima nkaho ubuzima buheze buhagaze. So uwo mudamu cyaransengera nyakiriza umwami Yesu amarambwira ngo ejo niwasubira muri sentare uzumubwira umwami Yesu umwami Yesu ni wankiza ukankura hano hantu nzo gukorera gushika mpfuye. Aya majambo niyo nabunye mvuga kuko losez zo kwicumi no baduse kuri proposition ya peine de mort twese hama urubanza shirugenda mu mwiherero hama rero lo 17 bashaza kudushikiriza ivyavuye mu mwiherero urubanza niho rero twe turi hari imbere turindire kumushikiriza bahereye kurujya iri muri rya dossier ya direction paramedical barakonfirma ko sentare yemeje ko azonyongwa azopfa. Je nagira gatatu uhereye uburyo bwanje ndavuga ati mana ni wankura hano nzo gukorera gushika mpfuye. Babwira undi wa kabiri kadusangiye dossier wewe we yarashe uwo muntu yishe uwo muntu avuga ati sentare yavyize yemeje ko nawe we unyongwa. Ndavuga ati mana nimba utavyumvise jiyemwe nkura ngaha ukantabara nzo gukorera gushika mpfuye. Banshikiriye rero baravuga bati Dieudonné yari umwana muto umwana muhenze Dieudonné tumuciye ubuzima bwiwe bwose azofungwa ubuzima bwiwe bwose muri prison. Ndavuga ati mana urakoze ngo umutima wanje nkaho mengo ari ikibuye kimvuye ko Imana irantabaye. Ubwo nyenze abana b'abadamu bari baje gukurikira urubanza bari muri sale baca bose barahaguruka ati haleluya baravuza induru kubera umunezero kumva yuko nkuye kuri proposition ya peine de mort bansize kugufungwa iminsi yo kuba kwanje kose muri prison. Hama rege itangaje nuko lo 18 mu gatondo baciye baza ya muri district Gitega benshi murahazi baraza hari hagikora ziya 2010 z'abajandame ba kera barabapakira bagiye babiri bakonfunye peine de mort babatwaragizege barabarasa bose barapfa babamvye ku biti kujya kwimisaraba wa Yesu n'itambara mu maso barabarasa bose. Hama umunsi nyene jewe bacankura muri district banyinjiza muri prison haji Gitega. Ninje muri prison y'Igitega muri 2000 mu kwezi kw'icumi itariki 18 no ninje muri prison y'Igitega. Ya ntivyari vyoroshe kuko umwanya wose manibuka ivyabaye ivyanciye mu maso. Ya Pastor iyi ntayi irateye ubwoba nabyo bwanje cye numva ikintu mu mutima ego muragiye mu mpimba byaje gute Pastor yihanye ngari mu mpimba none ubu ni Pastor arongoye ibikorwa bikomeye ngaha mu gihugu byaje gute? Murakoze cyane ngiye nababwiye nkitangura yuko iyo Imana igufise ko umugambi irakurondera kandi nta kimwe itokoresha kugira kwinjiza mu mugambi wayo. Maze kubona ibaye vyose n'amaso yanje umutima wanje wari ukomeye nk'ibuye warajanjaguritse guhera uwo munsi numva umutima wanje urahindukira Imana cy'ukuri. Ngeze muri iyo prison naciye nshika nkora amasengesho y'iminsi 7 ntajya ntanwa ayo masengesho navuga ijambo rimwe Mana urakoze Mana urakoze gushika ku munsi wanyuma w'indwi mvuga ati Mana urakoze Mana urakoze. Babadamu baca baraza bose bamwe bansengera na mama baza aho narindi kuri prison banzaniye vyo gufungura vyo guteka vyo gutekeramwo banzaniye na Bibiliya barambwira ati kino gitabo uzoha mu gisoma muri ico uzokumva ijwi ry'Imana muri ico uzomenya Imana yagusigarije ku isi
ndashimana ku bwabo ujya madamu Saro mu Pentecote canke mama Nepo benshi bazi mama Nepo umugore w'umuhisi Aster n'abandi bo ngamushinga rya Pentecote bose baraje bati igitabo ugisome. So Bibiliya ndashima Imana yangiriye ubuntu narayisomye inshuro zirenga 10 icyo gihe cyose namaze muri prison. Gore icyo gihe rero nkuko ijambo ry'Imana rivuga muri Baroma 5:5 uko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima y'abantu bose namwe mwira twahawe uyu munsi hari urukundo rwasutswe mu mutima wanje. Numva isi ndayizinuswe, numva ivy'isi ndabiteye ibitugu, numva nkeneye kumenya uwo mukunzi yantabaye akankura mu rupfu kabisa. Umutima wanje ngukunda Yesu nta kumurondera n'umutima wanje wose onamara amajoro ho nisonzesha ndibuka nasomye ijambo ry'Imana gasanga ku munsi ndasomye nk'itanguriro ryose nkarimara igitabo Genesis itanguriro nkakimara igice gitabo cyose ku munsi umwe nkahagarika ruko amosoza karakorokera muri Bibiliya kubera narifuza kumenya iyo Mana yangiriye ubuntu ikantabara by'ukuri. Ya rero muri prison namaze imyaka 9 muri prison. Iyo ndabwiye abantu kenshi ucume muri imyaka myinshi ari kuri jewe ni nk'umunsi umwe gusa kubera iki nasahuriyeyo n'umukunzi w'umutima wanje nka kwa kundi kwa Yakobo igihe yakarakorera Rakeli yamukoreye imyaka ndwe ngo ati ntibikunda ko tumuguha uko ari mukuru kandi ari umutoyi wiwe bacabanza kumwe ati kora indi myaka ndwi uronkereya rero yakoze imyaka 14 akorera umugore mu myaka 14 kuri we yari nk'umunsi umwe kubera yakorera uwo umutima wiwe ukunda. So rero muri prison iyo mvuze ko namaze imyaka 9 abantu benshi birabatangaza kuri jewe ndatangara kubera vyambereye nk'umunsi umwe kubera iki iyo myaka yose yambereye imyaka y'ikimazi yambereye imyaka yo kubona Imana imyaka yo kumenya Imana imyaka kumenya ijambo ry'Imana imyaka yo kwiyegurira Imana imyaka yo kumva ijwi ry'Imana. Yo muri prison niho namenyeye ko naremwe n'Imana, niho namenyeye ko Imana ifise icyo yandemeye, niho namenyeye ko Imana imfise ko umugambi. Bene data ivyo ndimwo uno munsi nabibwiriwe muri prison yuko Imana izonkoresha, yuko Imana ifise icyo yansigarije abandi bagapfa. Rero kuba n'umunsi ndi pasteur munyumvirize sindavyishimira na gato. Oya ko Paulo yavuze ngo nibagira ibiri inyuma nkashingira ibiri imbere kugira ngo mfate icatumye nanje mfatwa na Kristo Yesu umwana w'Imana. Ego ndongo yishengero kandi rimeze neza rifise intaye mu gihugu Trintabana ko church uje mu Kibenga aho hari cicaro cyaryo, uje ngaho Igitega bwoga aho riri, ugiye mu Yinga aho rikorera, ugiye mu Gisuru mu Gahezagigwe, ugiye mu Rugombo usanga iyo shengero ni shengero rimwe intahe rimwe abantu bakunda Imana kandi bakorera Imana mwe no mukuri. Rero kwandi umurongozi waryo au niveau national kuri jewe ni nkaho mengo ndi mu protocole muri iryo shengero. Je n'ubumengo byo byose ndi byose mfise byose nitirirwa no munsi singomba kwirata na kimwe kuko ndaza aho yansanze. Ego pastor muramaze imyaka 9 byaje gute muso mwaratorotse so merci kubico kibazo nukuri yose natorotse kuko sinumva naho vyohera ko ntotoroka kubera sinaguma no kuvayo kubera nari ndahanezererewe ntaboneye Imana mu buryo budasanzwe. Hama rero igihe carageze umwami aranganiriza yuko abantu ndongoye kuko nibyo sinayivuze ntaye ndende cyane gose ndanavuga parti ko ngeze muri prison maze gukizwa maze kurondera mu Imana cyane harageze igihe abarongozi b'ishengero ry'abakizwa muri prison ryari ishengero fisa membre 1000 n'amakolare nka 6 ivyuma nyine wamengo ishengero ryo hanze arambwira ati tugomba yuko bo mukozi Imana avuga ubutumwa bwiza. Ngati jewe navyo noshobora ko jewe deja sinze no kwijenama nojenama abandi gute. Ambwira ati no harageze ko riko aca Imana ndabankira kweko nuvumengo simbere kuja ahera Imana kubwira ijambo ry'Imana. Hama ndamuhakaniye mwijoro ndiko njyameje gusenga mwe muyarambwe tumviriza wavuze kuzonkora gushika upfuwe ati ego none muno mu ntango uranyankiye uragavye ni ntibujya ni wewe ati ni jewe ntimbabarira nsaba ikigongo Imana muke mwatonje ndagenda nabwiye umurongozi w'iryo shinga ndi hano ico mugomba cyose ko nkora ndi pro gikora ari gukora amatwarete ari gupanga intebe ari ko protocol ari ikintu cyose ndi ready bacha barebangira umuvuga butumwa baransenga umuvuga butumwa. Umuntu wa mbere yansengeye n'uyu munsi n'umupasteri yitwa Daniel arongoye ishingo rya Vivante y'Ibujumbura bose warirongo eko akorana na pasteur Artemo ujya bakorana namusanze muri prison niwe muntu wa mbere yanyinjije mu kwaca Imana yaseke ikiganza. Abantu bavyumve
wabaye umukozi w'Imana hanze watanga kubera umukozi w'Imana hariya muri prison natanguriye ku umukozi w'Imana mfise imyaka 19 natangwa guhagarara kuri podium bantu b'Imana biratangaje umunsi wa mbere bampa kuvuga ubutumwa bwiza mwishengo ry'abantu barenga 1000 muri prison ana muri prison ico gihe y'Ibujumbura sinababwiye ko naciye nsaba transfer mbangaho Igitega nje Bujumbura ko je nsanzwe mvuka Bujumbura kugira ngo abavyeyi banje borohere kuza baraza kuzana ivyo gufungura ashengera Bujumbura muri 2001 so rero Bujumbura iryo shengero ryari nk'abakristo 1000 ko prison ico gihe yari nk'abantu bafunzwe 4,000 so abantu 1000 banarenga barabakizwa barasenga rero ndibuka yuko mpagaze imbere y'iryo shengero sinzopfa ndavyibagiye mpeje kwigisha mu ry'Imana ngenda ryigishe byaranse ko mbandanya ubutumwa ntangura kurira kuri podium ndavye abantu basagaje imbere yanje ndavye Diedone nkibuka bagenzi banje banyonzwe je nkasigara no munsi mpagaze imbere y'ishengero ndavuga ubutumwa bwiza ntangarira Imana mbona urukundo rutangaje rw'Imana mbona methodology y'Imana ngene isiga ubwenge ndavuga ati Imana bwabo ndi nagendera mu vyaha uzi igihe kimwe nzohagara imbere y'ishengero ryawe nkuko biranga ko mbandanya mvuga ubutumwa ndarira imbere y'ishengero so rero ico gihe umuriro w'Imana utangura kwaka mu mutima wanje ndibuka igihe cyose mpagaze kuri podium hari indirimbo ya Kantike bari babizi n'ishengero yuko ni Dieu donagira avuga ubutumwa ya ndirimbo Kantike imisi yose ni ya ndirimbo ya Kantike ya 93 ivuga ngo Yesu ndaci pokumusi mwiza nakwemereye ko kwari wewe Mana yanje nivyo nezererwa cyane mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha so gihe cyose mpagurutse banyakire kuri podium niyo ndirimbo yatemba mu mutima wanje nkayitera igitero cyane makivuga ngo nasezera nije Yesu guhora nko rivyugomba ninashika no kumfiro sinzoreka kunezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha so iyo niyo ndirimbo yatangura n'imbere yo kumvuga ubutumwa bwiza ko yari indirimbo imfasha guhimbaza umwami ico yakoreye umutima wanje bakunzi ba Salcom TV1 murumva yuko ari ibintu bidasanzwe intaye ikomeye kumbure nabo kenera kuyironka yose umukozi w'Imana biroroshe ko mwo muronka muravyumva arongoye igikorwa c'Imana ishengero rya Trinity Tabernacle Church ngaha mu Burundi umurondeye murumva ko vyoroshe ko mwo muronka kugira mwumve intahe zanyu kumbure n'amashengero ashobora kumutumira pastor mbega amashengero batumiye mwobitaba kugira babamenye gose kuko murumva mufite intahe ikomeye mbo imbere ko nishije kibazo kamaze ngaro kibazo cha barumba je ntishuye neza ingene navuye muri prison hamanje ngaro kibazo mbajije ni kuvuga ngo harageze igihe muri 2009 umwami Imana yaheshuriye umutima wanje ko abantu ndongoye no batwara amasengesho muri prison harageze igihe ndongora abasenzi nari mfise abasenzi barenga 200 ndongoye barenga bavugishwa n'Imana barenga 30 bavuga mu ndimi agasigura abandi akoreshwa ibinabiriya urumva yari naje cyantangaje kurongora abantu bavugishwa akamenya ingabire ingene zikoresha akamenya wewe wavangiwe wewe bivuze sivyo ufungwa mu murongo byari vyoroshe rero harigeze igihe umwami aramishura ati tegura amasengesho y'imisi 21 musoma igitabo cyo gusubira mu vyagezwe
kandi ico gitabo nyene muze mukompozemwo indirimbo mu ico gitabo kinabimenyesha abo ndongoye basenze caduhera gusa mu vyagezwe mu gice ca mbere dusoma ico gice cose ni igitabo gifise ibice 32 tuja mu gice cose turagisoma ariko kandi twari muri 21 jours dusenga Imana hasigaye iminsi 3 kugira ngo amasengesho ahere niho vy'ukuri hace haza amamanda canke imanda zerekana ko je ntashe bandekuye yego kuko wahoze ari mukuru w'igihugu cacu nyakwigendera Petero Nkurunziza harageze igihe agira ikigongwe c'aba prisonnier avuga ati abantu bakoze igice c'imyaka baciriwe muri prison kandi bigenjeje neza abo bantu ndabahaye ikigongo sinabivuze ko nta mwanya muremure mfise harageze genda subira ndunguruza urubanza ndaburana bankura kubo guherayo banshira ku myaka 20 rero ico gihe yatanga ico kigongo nari nkoze imyaka 9 nari ndengeje ico twita icakane c'umunyororo wanje kandi muri prison birenze ko nigenza neza nari ndi umukozi Imana muri prison na direction yarankunda cyane abarongozi ba prison barankunda n'uyu munsi ndazi ko nabategesi muri guverinema barankunda sinubabwiye ni birebire cyane ko barambonamwe ubuntu bw'Imana hagati aho narigeze kumva yuko ngo hari n'abantu bakubwiye ati kusigaye usoko kavuga ubutumwa irabucika utebwiye urabwiye ati jewe wapi nzova ngari Imana indekuye ego maze imyaka ndwi muri prison direction yibohero yarantumiye cyane directeur yarampamayigaye ati turagomba ko ukorera hanze ufasha akazi prison ko gufuraba abandi banyororo cyane avuga ati no nta mwenda bifitiye indani muri prison akazi kenshi sengera abantu bari nk'abademoni kubabohora gufasha ko Imana kwijije mu ry'Imana nta mwanya mfise barambara ati ibuka ko president yavuze ngo dukora dusenga nawe ngo ukore kandi wongera usenga nyakubahwa ndazi ko aracariho n'uyu munsi n'umutegetsi ndabizi turazanye n'umugenzi arambwe turasigaye bisenga nawe yarasenga tugenda bisengera umva Imana ikubwira ndagenda kubisengera ndabisengeye mu gihe joro Imana nambwe ati ibuka Yosefu ibuka Yosefu ibuka Yosefu camenya yuko bwa bundi ari gihe canje ndasubira inyuma bukeye nambwe ati nukuri je ndemeye muri cyugomba ico gihe bari bankwe ku myaka yo guherayo banje imyaka 20 nkoze imyaka ndwi aca ama gikorwa cyo twita benshi acita muri prison ikibaruwa gukorera hanze bangira general de sécurité dimwaje umutekano w'abanyororo ivyinjira n'ibisohoka ico gihe byatuma sohoka hanze uko nshatse nkinjira muri prison uko nshatse rero nasohoka hanze hama nka saa 3 y'ijoro nkaza nkadodora kuri prison ati wowe urinde tije ndinyanaka urondera ikinje gufungwa ndi umunyororo bagaca banyugururira ngo nimba warabuze yuje acha ninjira muri prison rero cyatuma amashengero yo hanze yaba azi igikorwa Imana kirakora muri prison baradutumira kuja kuvuga ubutumwa bwiza tukagenda kuvuga ubutumwa bwiza chaque dimanche naragenda kuvuga ubutumwa bwiza amashengero atandukanye hanze mwasha ntaha muri prison indani abantu bakubwiye ati warabuze yuje mbo en fait hari ikintu gitangaje abantu babona umengo ni opportunité iruka hunga toroka mwajewe nkavuga nti no ico Imana yakoze singomba ko kivangwamwo agasembwa na kamwe yarankijije urupfu sinocamo ngo ndatorotse hama ngo sinzoronka umwanya canke podium yo gushingira intahe ubushobozi bw'Imana ndavuga nti rero yandinze urupfu no ngahe zohankura igihe kigeze kugira ngo intahe ibe iri ntahe igaragara nk'ubuntu bw'Imana va mu ntango gushika mu nsozi rero naririnda ntihavangwemwo igiturire ntihavangwemwo gutoroka kugira ngo ngume mu murongo w'Imana ni ibintu bidasanzwe pastor iryo nibanga je natahura kuko uriko aradukurikirana avuga ati je banande ku isaha imwe basha bovumaza kumfatira ku mupaka mwana giye none izo nkumi zizavaye je nibaza kino kintu ucumve neza burya umuntu wese agendana n'Imana bivanye n'ingene yahuye n'Imana so Imana uyifata bivanye n'ingene yakwiyeretse so rege sinuma kumengo hari ikindi kintu condutira kuba mu bugome bw'Imana vyatuma rero je n'ubundi ndi munyabujumbura nirirwa muhira nkata muri prison benshi barambwiye ati toroka genda tukondere visa n'ibike byose ntibikunda gushika ku munsi wa nyuma bandekuye nkataha izuba riva ku mugaragaro so rero nivyo hama nakunda vuga nti kamaze nishije kino kibazo hama ncengara ku kibazo kindi urumbaje naho mengo sinko ndacibuka neza
kijanye n'ingene amashengero babakeneye abandi nk'ubu hari abantu bashobora kumva ati iyo nahe n'ukuri turakeneye kuyumva ido n'ido cyane ubwo buntu bubariko natwe turakeneye tubujyeko mbega bo baronka ego wumvise ko icyambere natanga kuri kwa Imana muri prison hama rero uko narekuwe nuko batanze ikigongwe nanje ndarekugwa kandi vy'ukuri naranezewe cyane gose umutima wanje kubandi bose kwidegemvya nsubiye mu muryango nsubiye mu gihugu nsubiye mu bantu naranezewe cyane gose so rero ngeze hanze naciye nja mu ishengero ry'Imana nasanga muri Pentecote ariko Imana mbwira ati no aho sonda gushaka ndakugomba ugende muri Trinity ishengero ryatangujwe n'umumissionnaire yitwa Pasteur Padi ndagenda yo umumissionnaire w'umugande so je dukona kwa vy'Imana rero kucumba jije novuga nti jewe ndumukozi w'Imana apana wa Trinity Tabernacle Church no ndumukozi w'Imana hama kubera Imana ndakunda inyererezi mfise address muri Trinity Tabernacle Church niyo adresse yanje mugabo ndumukozi ku mubiri wa Kristo bisigura ngo umuntu wese agomba kuntumira nakubwiye ati n'ubu bunye ndi ngaha nahora mu rugendo mu mahanga ari bantumiye n'ubu nyene samedi urugendo nzandi South Africa aho nzomara hafi ndwi zibiri mu kwa civuga butumwa bisuga yuko no ngaha mu Burundi hari amashengero barantumira ya Bujumbura amashengero barantumira so novuga yuko nico nahamagariwe nico mbereyeho sindota nja mu bindi kuko nabwiye ko nzomukora gusha nambuye umubiri gusha mpfuye rero nta yindi business ndimwo jewe ugomba wese kumvija mu ry'Imana nukuri urambaza nkaraba ko program yanje binyemerera umwanya wanje binyemerera ndaza kabisa kandi ndazi yuko Imana yo nyine ubwayo yikorera yigaragaza hama nkuko wavuze ariko navuze ntagomba guhagarara ko wavuze ngo kugira ngo bakumenye oya jeze ngo bamenya no mu bintu ntakunda nanka n'umutima wanje wose je singomba abantu ngo bamenye oya ngomba abantu bamenye Kristo ari muri jewe byukuri so thank you impamvu nababajije icyo kintu pastor turavye urwego mugezeko nuko hari gihe abakozi b'Imana usanga wanashima ari nabo baba bari munsi batarashika mu rwego mugezeko ubakeneye ugasanga na audience menshi bwira abakunzi basara ko TV yuko twababonye muri Gitega turavuga pastor turakeneye naye yanyu mutera mutwemerera ngo hari abandi usanga umenga basaba audience menshi ubanza usabe audience ni ariko kuri mwebwe siko biri je novuga nti nikiye nabonimije kuvuga nti burya umuntu wese agendana n'Imana biva n'ingene yahuye n'Imana Jesse numva ahantu bwibone bwohera mu mutima wanje kuko ivyo ndimwo no munsi sinanda bikwiriye sinanda bibereye naje no munsi ndavyimana inkoresha birandenga uno munsi ndamaze gusengera abapasiteri kwimika abapasiteri barenga batanu ndabimika mu kwa Imana kandi bose baramirizaniza cyane gose bafite amashengero so mugabo byo navyimvira ibyo byose nifata nkaho mengo ni je nabikoresheje vumengo nuyundi muntu atari jewe kubera iki sinumva ahantu bwibone bwohera kuko vyukuri byo ndi muno munsi samashuri yabimpaye sizina ry'umuryango nta bikorwa bigororotse nakora Imana byatumye ntoranya mu bandi benshi ariko ni ikiganza cyayo n'ubuntu bwayo imbabazi zayo rero byo nkora byose jewe ndabikora nko kuruwa nko kwadoha nko kuninahaza nko gutazira nukuri Paulo yavuze ngo ntabwo bw'Imana gupfa ubusa so rero je novuga yuko n'ubuntu nahawe rero ku buryo umuntu wese yoba nkeneye mvuga nti ndafise umwanya akeneye kumenya Imana akeneye kumenya Kristo bantu b'Imana naho yoba afise ishengero basha ahantu hasuzuguritse hambere kuvuga ni hera ari abakozi mama numva yuko bavuga ngo amavuta yabo ngo ari mu muji ngo ntagishobora kurengana igisagara jewe by'ukuri sindi mu rwego oya amavuta nayahawe kubwo abantu b'Imana rero nayishengo ryo riri ahantu hatagira amatara mutagira n'ivyuma naho mwamura ahantu mutagira ikintu na kimwe musengera munsi y'igiti imvura iguye ibanyagira yo noza kavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkashinga intahe ubugororotsi bw'Imana n'imbabazi zayo pastor biratangaje kabisa biratangaje kuhura n'umukozi w'Imana afise imvugo nk'iyo afise umwifato nk'uyo pastor nagomba ndababaze tumenyere tubona kenshi ku marezo sosio nka twebwe dukora ku marezo sosio tukumva harabavuga ngo no ngo ntabakozi b'Imana bahari nta bukuri bahari ntaki mbenga mwebwe mubirimwo mubona ivuga butumwa rigeze
mbega ukumenyekanisha Kristo mubona kuriko kugenda gute mu gihugu cacu ndetse no hanze? So murakoze cyane nuvuga nti abavuga mwene ivyo n'abantu kumbure baba bategera Imana kugira ngo bumve ico Imana ivuga. Kenshi baba ko bafatira kuvya abantu bavuga, kuvyisi ivuga, kumanarize isi igira iravye ishengero ry'uno munsi. Nivyo kuri no munsi uravye ishengero nawe uzazanirwa. Womengo igicapo c'ishengero ry'ukuri cyarasambutse. Ariko Bibiliya turacyayifise. Yatwaye igicapo c'ukuri. Ugomba kumenya ingene isi yaremwe uja mu itanguriro. Ugomba kumenya ingene ishengero ryavuse uja mu vyakozwe n'intumwa. So vyakozwe yatwereka ishengero Kristo yatanguje yishimira. Rero novuga nti n'uyu munsi ishengero ry'Imana rirahari kabisa. Rirahari kandi abantu Imana yisigarije barahari. Bariho. Mwibuke ingene umunsi umwe Eliya umuvugishwa n'Imana yavuze ngo nje nsigaye je nyene ngo aje barangenza agira banyica bati nje vuga iryo jambo ndifitiye abarenga ibihumbi 7 batigeze bunamira bayari. N'uyu munsi niko bimeze. Hari abantu binyegeteje mu ishengero ngo batatu mwidegemvyo wabera. Hari abantu bihamagaye kabisa bariyimika mu ikwa c'Imana batarondera gukorera Kristo, barondera gukorera inda zabo. Ariko ndashima Imana ivyo vyose ntibihindura ubusa ico Imana iriko irakora. Ego kuko Bibiliya ivuga neza yuko ngo ivyaremwe vyose binihira hamwe vyiteguriye kubona uguhishurwa kw'abana b'Imana. Nuva rero Imana harigireka umwijima ukaganza kugira ngo tubone urugezo dukeneye ko umuco w'Imana. Reje novuga nti ibiriko biraba vyose no munsi mw'ishengero rya Kristo vyerekana demande iri hari mw'isi y'imhemu, vyerekana igisabo isi y'imhemu iri kirasate. Mbega nta bantu bo kwiyegurira Imana bahari, nta bantu bo kw'Imana bahari. So mane majambo novuga nti burya umwijima tubona werekana urugezo rw'umuco Imana igomba kugaragara muri kino gihe cacu. Rero mu majambo make abakozi Imana barahari mu Burundi, barahari muri Afrika, barahari muri Europe, barahari muri Asia, barahari muri Oceania, barahari Amerika, barahari. Ushaka kuba udashobora kubabona ngo ni nakamukozi w'Imana, ariko barahari ab'Imana yishimiye kandi ab'Imana ikoresha. Barahari no mu Burundi barahari. Rero kandi vy'ukuri Paul yavuze ikintu gikomeye ngo bamwe ngo icira canke ishari byo bavugisha izina rya Yesu Kristo. Paul avuga ngo ntacyo bitwaye haba mu kuri cyangwa mu bujyaje kazima Kristo avugwa. Rero benshi basunikwa no kuboneka, basunikwa n'amazina, basunikwa n'amahera, ariko ntaco kazima bavuga Yesu umwana w'Imana. Ariko kandi n'abamuvuga mu kuri atagindi barondera nabo barahari. Nico novuga. Pastor, tubasanze mu mwiherero w'amasengesho tujya kurangiza n'ubuhe butumwa cyane niye message mwoha abariko radukurikirana nk'ubutumwa buvuye ku Mana? Mbo umutima wanje nemererwa kuvuga mu madetail vy'umwami yaganije umutima wanje muri kino gihe. Ariko reka mvuge ikintu kimwe kitwerekeye twese nk'ishengero ry'Imana mu Burundi. Turavye Matayo 15, Matayo 5 ku murongo wa 13 gushika mu murongo wa 16, ariko cyane cyane ku murongo wa 15 Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi. Ukana umunyu ushize uburyohe, mbega wobwiryoshwa n'iki? Atari gutabwa hanze ucikandagirwa n'abahita. 14 avuga ngo muri umuco w'isi. Ngo umuco aba ngo nigisagara kiri ku mpinga y'imisozi kidashobora guhishwa. Verset 15 akavuga ngo nta wodomeka itara ngo aryubike k'igisimba, ngo ari kitara bashaka igitereko cyaryo ngo iboneshereze abari mu nzu bose, ngo abari ku muco wanyu ugaragarira abantu bose babone ikwa byanyu vyiza bahimbaza ataba twese wo mwijuru. Rero ico umwami yanganirije kijanye n'ishengero uno munsi novuga muri rusangi ni Matayo aho nyene 5:15 ngo nta wodomeka itara ngo aryubike ko igisimba. Bisigura yuko verset ya 13 bavuga ngo turi umunyu, verset 14 ngo turi umuco, turi igisagara cy'impinga y'imisozi. Yerekana ico Imana yakora imitima yacu. Amagacha avuga ati nta wokora ibyo byose
hama ngo ace bishirako igiseke ngo ace bifunika abitwike ahubwo aje kubikora ashije iryo tara ku gitereko cyaryo ngo biboneshereze bari mu nzu bose. Rero Imana ikiravuga yuko hari ico yakoze mu buzima bwacu igihe twakira umwami Yesu. Amen. Icya kabiri hari ijambo ry'ubuhanuzi ryaje ku gihugu cy'u Burundi. Jewe ndababwira ukuri muri 2001 nari muri prison i Bujumbura niho apotre Gitwaza yaza muri prison aravuga ubutumwa bwiza Imana kiramuvugisha ngo Imana inyeretse ko muri ribohero kandi no mu gihugu cy'u Burundi hazova abantu batwara ikanguro hirya no hino ku isi. Hari muri 2001 mubimenye neza bantu b'Imana guhera ico gihe nakomeje kumva ubuhanuzi butandukanye bwemeza yuko hari Imana kiravuga ku mugane wa Afrika. Nigeze gusoma ikinyamakuru cy'umuryango wa missionnaire bava muri Nigeria bita Capro Ministry ni ministeri w'ika missionnaire ku isi yose. Baravuga ngo umudamu araho umuvishwa n'Imana w'umunyamerikakazi yavuze ngo mbonye Imana inyeretse igicu kivuye kuri Amerika kigiye ku mugabane wa Afrika gihagararayo. Aba ngo iki ni gihe cy'umugabane wa Afrika. Igihe nasomye ivyo naho hari muri 2010. Gwera ico gihe abantu bazi ivy'imwemu babiserangura bakabigenzura. Imana yarungise avugishwa n'Imana benshi mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko Imana yaberetse ku Burundi hazovanga abantu batwara ikanguro mu bihugu no mahanga. Rero novuga ngo uno munsi Imana yo mwijuru ntikiriko iravuga ivyizokora no ahabwo guhagurutsa abo igomba gukoresha mu gushitsa ivyo yavuze. That's why je nkunda kubwira abantu hari amafaze atatu canke ibihe bitatu Imana ikoresha mu gushitsa ikigomba. Icambere ihagurutsa ico twita abavugishwa bakamamaza gahunda y'Imana ko mutandukanye. Ibi ni inyigisho ndende, hariho ingabire kuvugishwa hamwe n'ibango ry'ubuvugishwa. So biratandukanye ntubimbaze ni ikigo kirekire ariko iyo hageze bino bintu ntihakora abingabire zo kuvugishwa. Oya ko ingabire zo kuvugishwa zikore vya edification gukomeza bizera kubaremesha gusa, ariko ibango ry'ubuvugishwa rivuga umutima, rivuga gahunda, rivuga urutonde, rivuga ibihe vy'Imana ku bihugu no ku mahanga. Rero kino gihe haje bavugishwa n'Imana batandukanye bavuga gahunda y'Imana ku isi yuko ihagaze ku mugabane wa Afrika, aho Imana igomba guhagurutsa abazoshitsa ivyo yahishuye ivyo yavuze. Rero mvuga nti kino gihe cyacu munyumvirize neza, nta wodomeka itara ngo aryubike igisimbo. Imana ikiganza umutima wanje yuko kino gihe cyacu Imana igiye gukura ko igisimbo kuri uyu muco yadometse mu gihugu cy'u Burundi, kuri ritara yakije mu gihugu cyacu Burundi. So Imana igiye gukura ko igisimbo kugira ngo uyu muco uboneshereze amahanga yose. Rero nico mvuga nti mu mwanya wo kuba mu nyonga z'Imana uko nari mvuye mu rugendo rw'ivuga butumwa, ubu nsuye gufata urugendo kandi rw'ivuga butumwa muri South Africa, niho nzoba ndi gora samedi. Mugabo ndumuvuga butumwa umwe mu bavuga butumwa bazokora mu cyo gikorane n'ubu ngenzo kwa idarapo ry'u Burundi ko abikorera ko tuzosengera ibihugu niki bana. Singiye nkubwiye kuba muri conference, ngiye kumuvuga butumwa umwe mu bavuga butumwa muri iyo conference. Ivyo rero vyerekana yuko Imana vyo kurikira kora igiseke kugira ngo uyo muco uboneshereze bari mu nzu bose. Rero ndasengera umuntu wese anyumviriza, warahamagawe n'Imana, uri umukristo, ico giseke kigereranywa n'ibintu vyinshi ntohereza ngaha kudondaga. Ariko icambere ico giseke kigereranwa icambere n'ubuzima bw'icaha. Ubuzima bw'icaha bushaka guhinduka igiseke gitwikira umuco wawe. Ica kabiri kino gisegereranwa nico twita ukutamenya, ignorance. Kutamenya bushaka guhinduka igiseke gitwikira umuco wawe. Murazi ko bijya mu Imana muri Hosea 6:4 ngo abantu banje basambuwe canke bishwe no kutamenya. So uno munsi cyo nsengere ishenge n'abakozi Imana, reka abantu tugira inyota yo kumenya by'ukuri, kumenya ijambo ry'Imana, kumenya ubugome bw'Imana n'ibindi byose. Ikintu cya gatatu gituma ico giseke kirepresenta cyambere mvuze navuze ko kirepresenta ubuzima bw'ivyaha. Cya kabiri kutamenya. Cya gatatu nacyo novuga ico giseke kirepresenta cyo twita ubugarariji. Hari abantu batazi kurongorwa, hari abatemera kuba munsi y'uburongozi, baba inyererezi, ugasanga ico Imana yakore muri bo kirafuniswe n'imwemu y'umugararizo. Rero novuga nti nkuko warumbajije kino gihe cyacu Imana ikiravuga ngo igiye gukura k'igiseke cyose
gitwikira umuco w'u Burundi, umuco w'abarundi, kugira ngo ico Imana yakore mu gihugu cy'u Burundi kije ahabona, kigaragare. Rero ni ico novuga. Yesu abahezagiriye. Murakoze cyane pasteur, tuja kurangiza. Hari abantu baba bariko radukurikirana kumbure bari bafise ababo bafunzwe, bari mu buzima bubabaje, bamwe bihebuye. Niki kintu wo babwira nka message y'indemeshanyo ubashikiriza? Urakoze cyane. Bantu b'Imana nukuri novuga ni burya nta na kimwe kibera ubusa. Muri gahunda y'Imana navuze igufise ko umugambi irakurondera. Rero novuga nti burya abafunzwe muri prison so banyavyaha. Oya, hari abantu bafunzwe bazira ubusa batazi n'igituma bashitseyo. Ariko gasanga ni Imana yemeye ko bajayo kugira ngo ibiyereke, ibihishurire. Gasanga bakiri mu kazi bari hanze bidegemvya, bari penetribe, bari distre cyane n'ubuzi n'ibiki byose. Imana ikabura ingene yubaganiriza kiri ku mutima wayo, igahitamo ko yemera ko batwaka mu maprison bagafungwa cyane bakaja mu bitaro ahantu utekana kugira ngo wumve ico Imana iganiriza umutima wawe. Rero novuga nti murazo bita umwami Manase. Umwami Manase ari umwami yamamaye, ariko yataye inzira z'Imana. Imana ituma aja gufungwa aja muri prison nyene. Imana yamwiyereka, asohotse yaje azana impinduka. Rero novuga nti abafunzwe so banyavya bakwiye gufungwa. Oya, ariko benshi bariyo kubw'umugambi w'Imana. Hari n'abafunzwe bazira ivyaha, mugasanga Imana yabiretse kugira ngo bashitseyo ibaharire, ibahindure, ibagira ibikoresho vyayo. Rero novuga nti ka ufise umuntu afunzwe, ndakubwira ukuri, rema mu mutima, ahubwo umusengere ku Mana kugira ngo imyaka ari muri prison, igihe ari muri prison nikimupfe kubusa. Bagume yidoga, yiganyira, yidogera amufungishije, abagira inzigo. No, ikintu cyambere umuntu afunzwe cyo gukora no guharira. Hama akavuga ati masi zigituma ninga canke ndanakiza, ariko ndazi kari ufise ijambo ryanyuma ku buzima bwanje. Reka umfashe kumenya igituma ninga kandi unshoboze kukibamwo, gihe kigeze uzonsohokane. Ntari gusa mvuga byo nabaye nko muri prison bita biryoshe, ariko nzosohoke mvuga inkuru nziza y'ivyo wakora ubuzima bwanje. Abari hanze mu abantu bari muri prison, mureme mwami. Birivuga ngo Imana ntiyadushiriye ko turakira, yadushiriye kuduhera agakiza muri Yesu Kristo mwana w'Imana. Mureme murangenda, ndafise igikorwa, ndafise ministère, ndafise association ikorera muri prison. Murangendayo n'ubu nyene tuvugana ejo ari muri prison gutanguza finale nabashira imipira, ndagenda kubabwira utumwe twashinga intare. Rero nobwira nti abafise abantu bari muri prison cyangwa abantu bagwaye cyangwa abantu bari mu bitoroshe, mureke ko Imana ari gikoresha ivyo bihe mu gukora ikikorwa kidasanzwe mu mutima w'umuntu. Yego nisho navuga. Bakunzi ba Salacom TV1, murabona yuko ari ikiganiro kiryoshe kandi kidasanzwe nkuko twabibemereye ko turi mu bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Bandanya rero mugira j'aime, partage, mu cyongereza bavuga ngo like, subscribe, comment, mubigira kugira ubutumwa bushikire benshi bashoboka. Pastor, tubashimire cyane. Murakoze cyane kandi ndangiza novuga yuko Jenna sama platforms yiwanje. Turafise Facebook ya Eglise, tunatabana ko Church Burundi, ucubona ibyo dukora byose. Bashaka gukurikirana ubutumwa mwaba mushikiriza. Yego, canke page yanje nyene Pastor Nduwimana Diodone, cyo na page yanje gukurikira ibikorwa canke ibindi byose. Ariko igihambaye mu gukurikira ino mbonesha kure, kuko vy'ukuri ni ingabire Imana yatanze mu gihugu, tuyikurikire kuko ije ifasha ivuga ubutumwa gushika kure. Imana ihezagira umurongozi wayo, namwe bwe abakozi bose muyikoreramwo mukora ikoge dasanzwe. Yego, Yesu ahezagira. Pastor, tubashimire ku kanya mwadutijije. Murakoze cyane. Kandi nizere n'ikindi gihe muje Gitega, kumbure muze mutuganirize benshi babandanye bumva umutima w'Imana. Murakoze cyane gose. Yego, Gitega ni wacu, ndahakunda. Kandi ndazi Imana yarambwiye Gitega si umugwa wa politike gusa, ni n'umugwa w'ikanguru. Birenze ko umugwa wa politike n'umugwa w'ikanguru. Cyo tumaje kenshi nkeneye kwiherera n'Imana, sindabikorera Bujumbura na manduye Gitega. Konze c'Imana yavugiye. Kandi igihe cy'Igitega masengesho Imana iranganiriza. Yesu ahezagiye. Imana ibahezagire mwese, tubandanya tubazana ibikorwa bidasanzwe. Mwarahezagiwe cyane.